mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza muherereye hose. Ni Olivier na Nathalie twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu kandi twongera tubashimira ababandanya mudukurikira, abatwandikira, abadutera intege, abadushingira intahe, abadusengera na cyane cyane ndakunda kukivuga ko abantu badusengera ni ukuri Imana ibahezagire, ntaho twoshika nta impact vyogira mu gihe mutoba mudusengera. Ni ukuri Imana ibahezagire, turabasengera namwe kugira ibi biganiro, kugira ubuzima bwanyu. Ni ukuri Imana ibandanye ibw'impakita, ibandanye ibakorako mu rugezo rudasanzwe. Turagomba kubandanya kuri bya biganiro tumaze iminsi ngo mbega urinde, mbega wewe urinde, urinde andeoro y'amahera, mbega urinde ufise menshi, konte yuzuye iri mu guturika, urinde mbega konti igaragara, mbega urinde, mbega urinde ufise inzu cyangwa ufise amazu. Mwibuke ibyo byose ni byiza, ni ukuri kubaho ufise inzu yawe, ni umugisha utagira uko ungana, ni ikintu gikomeye cyane. Kubaho ufise umuduga wawe ni ibintu bifasha, biri puratike, birafasha rwose. Ariko nagomba kukubaza ngo iyo ubufise raporo yawe n'abandi irahinduka, iyo utawufise raporo ugirana n'abandi irahinduka. Hari abantu muhura ukumva yuko ugomba kwinyegeza cyane. Ingenda bahe Nathalie, nari ninjiye muri suje, ariko nagomba kubibutsa chaîne YouTube yabaho podcast. Ku batoba bariyabonesha murashobora kwiyabonesha, hama bamaze kwiyabonesha murashobora no gupartage abandi. Imana ibahezagire kuba bamaze kubikora, n'abatarabikora Imana ibahezagire kuko si kibahezagirira. no kuri gusaba kubaramutsa, no kuri ni ibintu biryoshye cyane iyo turi ko turonka ama message yanyu mutubwira mudushingira intahe yuko zibahezagira. Vraiment kino cigwa tuko turavuga ku identité kiratwibutsa, kigasura kuduha n'amahoro mu bintu bimwe mushobora no gucamo. Hari n'igihe n'abantu bamwe basa nk'abahamagawe mu gikorwa, usanga hariho certains sacrifices bari bakwiye kugira entre guillemets, ugasanga peut-être nk'umugabo cyangwa umugore bafise ubuzi bwiza ariko ubuzi bubatwara umwanya, abana ntibakibona papa na mama cyane cyane muri bihugu vyo hanze. Rero ugaca usanga kubera twashize amahera imbere, abana twarabasacrifice. Hari abantu nzi vraiment vyashika ugasanga papa na mama ntibigeze babahari, bahura umwe yinjira ubundi asohoka, umwe afise shift uwundi ihera uwundi itanguye, hama abana urumva bakirira. Ndazi ni Bujumbura c'est très rare, ariko byaranshika ni Bujumbura. Mugabo igikenewe nuko umuntu amenye ko intambara ya mbere canke eglise ya mbere dufise n'urugo, mu nzu abana Imana yaduhaye. Ico kintu Imana yaduhamagariye mu rugo nico gikomeye. Kukirutisha amahera rero ni ibintu biba bigoye cyane. Ni byiza rero ko umuntu atahura yuko hariho amasacrifice umuntu yoko nta n'ayandi batokora kubera amahera. Rero ndaza abantu bamerewe nabi, hari imijya abana basambutse, bireze, baramererwa nabi cyane, baraba ukuntu kudashobotse, nuko ko bari abana babi mugabo kubera babuze umuvyeyi ari hafi, kuko umwana yamakeneye umuvyeyi. Rero iki kintu kiradutahuza yuko hariho ibyo duhitamo, amashwa ibintu duhitamo byategezwe kuba byiza iyo umaze gukura kw'amaso amahera canke ibyo twibaza ko byo tuzanira ubutunzi. Sinzi ico revyo bandanya avuga. Ibi biri mu byo twari tumaze iminsi turiko turavuga. Abantu benshi kubera kutamenya ico bari, mwibuke yuko hari amamoteri abiri twavuze akorera muri twebwe. Iya mbere ni ubwoba, iyindi nayo c'est l'envie, ukwifuza. Donc nukwifuza gucika, iyindi nayo nugutinya guperda, gutakaza, gutinya kutaba. Rero ivyo nivyo vyama bikorera muri twebwe, kimwe gikwega ngaha ikindi gikwega ngaha, urifuza kuba. Rero ikibabaje canke gitwenza nuko ico cose wifuze gushikako iyo bagishitseko wama wumva muri wewe umenga hari ikintu ntikiguhaye ca kintu waruzi yuko kizoguha. Ni nk'ivy'urugo, ibintu vyose ivyo navyo nitwagera ku curi y'ukuri
kuko ubu turi ko turakura ko batubwiye imishanana mugabo imishanana ndibaza ko ari iy'igitoki bya bintu ku kigori iyo uri kurabikura ko ibyo bishishwa cyangwa ibifise muradufasha muratwandikira muzaba mukoze iyo uri kurabikura ko ubandanya winjira ku kigori nyezina aho novuga niho imana igomba ko dushika twese kandi ntitwashika ni ukuri ndabarahiye muzobaho mu buryo bwo kwidegembya muzobaho mu buryo pyeje yose yahora ibaza ko iyo yo kugomba kwiyidantifya n'ibyo bifadika ibyo byo kugomba guhenda abantu cyangwa gukangira abantu erega ntushobora guhenda abandi utabanje kwihenda iyo umaze gushikaho ni ukuri amaso yawe aruguruka ugasanga bari ko wiruka inyuma y'umuyaga burya umuntu yiruka inyuma y'umuyaga konkuriziyo yashika ko ni imwe ntufadika nicyo gituma ibintu byose wama wirukamwo wama wumva umenga hari aho udashitse hari umuntu yigeze kuvuga umenga ni Gandhi yigeze kuvuga ngo muri izi sosiyete occidentale cyangwa moderne zipasa la moitié de leur vie mbega yari Gandhi cyangwa ndibagiye ni umwe yabivuze avuga ati zipasa la moitié de leur vie agerageza kuganya amahera agakora ijoro n'umutaga hama moitié isigaye akadepansa ya mahera kugira ngo ashobore kwivuza urumva ni ukuvuga arapasa moitié ya mbere arondera amahera au dépend de sa vie mu nyuma akaca apasa yindi moitié arihagura imiti y'amaterapi n'ibindi kugira ashobore gusanasana ya magara yahonyanze kugira ngo ashikire ca camwa c'ubugingo budashira yumva yuko kigiye kumuha amahera kigiye kumuha amahoro bambi rero twaravuze ibyerekeranye n'ubutunzi turavuga n'ibyerekeranye n'amazu turavuga n'ibyerekeranye n'imiduga nagomba kuvuga nk'ibyerekeranye n'ibyo twambara mbega icyo wambara wumva kiguha agaciro wumva cyakugize umuntu iyo ni iriziyo nuvuga ni ukwibesha kudushikira bene data iki reka ndakibivuge icyo wambara nagomba kukubwira icyo wambara ni cyiza ni byiza ko wambara ukabegwa kandi urakabegwa mwene da ni ukuri urakabegwa urakajya mu bantu bashime ariko nagomba kukubwira burya ibyerekeranye no kwambara no kubegwa na mode rimwe na rimwe hari igihe mpora nibaza mbega mode kiye derrière la mode nk'uyu munsi hari igihe umuntu yambara nk'ipantaro za zindi zicitse natari ngo arazikunda urumva njyewe n'ukuri ntazo nkunda tuvuge izo mpuzu tuvuge nk'izo mpuzu zicitse cyangwa amapate derefa cyangwa kwambara impuzu zikunyunyuza zigufashe rwose urumva ni amabode atandukanye agenda aragaruka agenda aravako iyo wambaye impuzu bakavuga bati nk'ubu hari impuzu tumaze iminsi tubona umenga rezane 70 ziriko ziragaruka kandi rezane 14 donc wumva yuko ibi biragezweho ukumva yuko ubaye uwigitangaza iyo mpuzu yo wayambaye ukumva wabaye umuntu wahatari wigitangaza abantu umenga baremeye ariko nagomba kubabwira bene data odora y'iyo mpuzu iragukarisa igakarisa ego ukumva yuko wabaye ikintu cy'igitangaza bene da impuzu ifise fonction imwe no gufuka ubwambure bwawe nicyo gituma ugiye kuraba haba abatunzi bakomeye uyu nyene Facebook nukuri je ndiko ndamuraba ama interview abari karatanga nibiki c'est rare ndaramubona yambaye costume wa mupira nyene ya couleur nyene kwa kudisa kujya nyene ni jeans yiwe ni panaro yiwe cyangwa ibutura donc yama kujya nyene ukavuga ati n'amamiliyoni n'ibikafisi kandi ntataje batamwakira urumva donc ivyo vy'inyambaro bene data sindi ko ndavuga ngo code imezuko ariko ngomba kukubwira ngo kuko nkaha hari ibintu cyane cyane bishikira abantu b'abadamu ngo waragiye muri mariage hari ikanzu wambaye ngo kirazira gusubira muri mariage wambaye mu yindi mariage wambaye iyo kanzu sinzi ngene babivuga nivyo nyene urumva skife yuko ngo baca bavuga ngo niyo barajya
niyo baravye amafoto ni wa mudamu aruje ni wa mudamu jone urumva rero umuntu yariko arabitubwira avuga ati nguri aranje ngaho urikokora ni ukuri umuntu akagira ideni kugira ashobore kugura umurobe ari ngaho kugira yempresiyona abantu umve batitayeho ubuzima bwawe bamwe batanaromarika ko waje bene icyo nicyo ndiko ndavuga iby'impuzu ambara sitire yawe bene data njyewe mfise ibyo nkunda mfise ibyo nanga ariko si byo sitandari y'ubuzima bw'ubukirizo. icyo navugaho ni uko nshimira imana yuko jena buri vizi tudafite amasitire amwe twama tutwenga iminsi yose ariko icyo ntugaruka ko hari abantu baca bibaza bati nibyo abantu hari abantu bambara impuzu z'inyamarabami z'ibitangaza n'idini rirashobora guha kode ingene wambara ati iwacu bambara gutya bambara kuno iyo ugize gutya uba warashitse ku musaraba cyangwa warabaye umukirisi mwiza cyane bene da kuba umuntu yifutse ubusa ni byiza intumbero y'impuzu nk'uko rero biheje kubivuga par exemple no gufuka ubwambure ubusa bwawe ariko hari igihe tuzikoresha kugira tube accepte hari igihe twiyambikisha n'ibimenga ntitubyizera kugira tube accepte muri groupe y'abantu tutumva kugira tube uniformize tube nkabo ariko tumenye yuko twahamagawe kwa kundi nyene ni mwemuyera jico namaze guhomaka nuko iyo niyo umuntu muhaye homaka arashobora no kuba bless simuze yuko ari bibi kumugira homaka ariko tuma mwemuyera ni gitangaza iyo aheje gukonvenka umuntu ariraba mukiya kumva ngo urazi ko namuvise umenga ngo sigende gusa iki kintu no giheka no gihindura ariko ikidakomeye nuko kenshi impuzu twishirako l'identité yacu kirababaje niyo piège ikomeye rero nk'abantu baba muri Canada hariho imangazine je nkunda cyane bon je ndazi ko abantu benshi bakunda kuntwenga yitwa village de valeur village value ni ntuzeye ni vayura yino second hand rero narigeze kumva umuntu ndiko namwe ntiwe iyi koti nayikuye muri second hand kandi iyo koti n'undi acayifise ifuka neza irasusurutse niyo muri ivere kandi ni nziza n'inyama nziza cyane yo mu rubanza nahaciye hose bamubaza bose baburamuha remarque iyi wayikuye he nababwira nti nayikuye muri vayura yo ngaha village value $30 ibyo ntabavuga nti nenzi ko ndabahaye pisto nenzi yuko mu rukundo nyiramwana hewe ndanabitoye nana pana kuza muragura zimwe za 50 kuko iyo koti yoyo ubishoboye niyo ya 50 kandi bivana n'iyugi n'ukuri nta rubanza mais l'objectif iyo asha ugize niye uje mu ma carte de crédit juste pour ikintu ushaka gupova oja ufata ideni haraba ibujumbura peut-être nti ivyo ngana havye amakarte de crédit bakoresha mugabo ndaza abadamu bamwe bambara bagenda akagopesha amahera nk'ibihumbi 200-300 gamba ari kibaza nca grave ataburyo afise iyo ufise uburyo ndaza abagore afise uburyo kandi bambara neza kandi mani bahezagire kandi ni vyiza cyane ariko ni byiza kutahura yuko naho utarashika mu buryo finance hino bungana n'uwo muntu ubona yamaze gushikayo kuko nawe arafise intambara yashitsemo peut-être afise na maturité yashitsemo naho izo mpuzu zambara bitamutera ikibazo adahindura icari kandi atanagufatana nabi nawe ni byiza yuko wotahura kibazo ati none ndeke gusesura amahera y'urugo kuko hari abantu benshi babipfa ugasanga wagiye gura isakoshi ibirato umudamu cyangwa umugabo nawe agiye costume zidashobotse juste pour montrer aux gens rero igikenewe iyo umaze gutahura identité yawe hari ibintu bikuvako nukuri hari ibintu bikoroka hasi ndibuko Olivier gikora muri Econet nanje nari umunyeshuri bambe nari muganga twebwe tugiye kwa muganga nakora mu bitaro by'abasoda mu gatondo yari sari militaire ku buryo wayishika ko wamaze kumambara impuzu ze kwa muganga zo muri bloc operatoire cyangwa muri salle d'accouchement uko biri kose nta impuzu z'igisivira ko wambaye ku buryo umuganga yashobora umushefu wanje cyangwa abo twakorana nukuri barashobora kutamenya impuzu nambara kubera nazambara ikiringo kitari musi kitarenga iminota 30 le temps ko nshika le temps ko mpurimbira impuzu le temps ko mva ku kazi nta muntu azibona hama umunsi umwe umuntu turahura arambwira ati Natali mugabo rero nawe urarenza ntaho ati bona Olivier ni umugabo nyine asa neza kandi ari umukadre arasesutse yambara neza no nta kuntu nawo
wamukurikira namwana mva ndakubwiye ntindagushimira vuba kandi elle a fait ça gentiment ni nukuri Olivier ireka akorera mu biro urabizi abakiriya tezo guhura nabo nta bakiriya duhura n'abagore baje kuvyara nabo tubonana kwa muganga ahubwo je ne dois pas mettre izi mpuzu ni rero pour l'instant muri aka kanya nta buryo nzoshiramwo kuko ntabwo mfise kandi amubwije ukuri nta buryo mfise pour l'instant kuja kugura aya makanzu n'aya makanzu n'ibibintu ni muge mu munsi nzobironka nutamfe pa kabisa nzobikora hama igihe imyanga Imana yuguruye narabironse ndashimira Imana ntitya ubu naronse uburyo bwo kuja kwigurira ibi nibi kuko hariho amapriorite rero kenshi utarabohoka kuri identite hari amapriorite uribagira kugura ivyama vy'abana kuko waguze impuzu z'ama uribuka kuri hideni y'inzu kuko washatse kugura umuduga ugasanga hari ibintu twamaze guswata kuko twatakaje identite yacu ko dutinyica abantu batubonera hanze ntitumenye yuko igikenewe si nico na banki natuvuga ko kameme kuko hari igihe tutazoba credible cyane uri kuvuga ivyo ucinyibutsa ndibuka kera muhira nigeze kubona umukozi ariko arakoropesha inyuma akoropesha umupira wigeze kuba ebana wanda wambaye narumva ko mbaye umusore asesutse kabisa amerewe neza ariko nza mbona ariko arawukoropesha numva umenga hari ikintu Imana imbwiye icyo cyahura gikayangana kiguha gukayangana ehera iyo gihereye iki ni ubusa si cyo gikwiriye kuguha valeur umve hariyo valeur ufise iruta iyo uwo mupira iruta iyo mpuzu aha nagomba kuvunira akagohe abakozi b'Imana batoyi banje sivyo abo bari mu murimo w'Imana wivuga butumwa sivyo hari abantu benshi baba influence nuko bari abakozi b'Imana bakorera muri aya media sociaux bama bahinduye amakostume bagize hari n'abantu muri eglise pasteur wacu ifa yuko chaque semaine ahindura ikoti ahindura kandi ariyo na mwene data bicarana hajya abuze inzara yishe abuze n'akantu yambara gasanzwe bene data nukuri kora ivyiza ukora vyose ariko ndiko ndabwira aba batoyi banje bari mwivuga butumwa mu mutwe yumva ngo Mana sije nzobona ndageze aho nanje nzokuranya amakoti nzovugaga mwana bene data umve ikiguha valeur na assurance ni muhemu yera ndamaze kubona abantu bakoresha ibitangaza n'utumiza bavuga ubutumwa abantu bagahindagurika bagahinduka baguhindagurika kandi bambaye ya mpuzu nyene abo mpora ndababona urumva donc ugasanga ntibari mu bintu biri bling bling skife yuko kenshi niyo uri umukozi w'Imana utwara abantu uri muri ivyo bintu byo kugaragaza ibintu bling bling ibintu bisesuka n'ishengero ryawe uriko uritwara muri ivyo nyene bisesuka ikintu kici kibaniki ni ukuvuga abantu biro tuva bari mu buzima atari bwo hako baba mu buzima ari bwo mwene data uri kuranyumva ndagusubiriremo umve wewe wambaye impuzu uruta agaciro impuzu wambaye si impuzu iha agaciro ubu yambaye ndibutse ijambo Paul yigeze kuvuga ati chez les Romains je suis Romain chez les Hébreux je suis Hébreu yarazi kwiyadapta nico nibaza yuko no gusaba Imana ikaduha ubwenge iyo umaze gutahura icuru ukavuga ati Imana aba bantu barafise langage bavuga ntatahura ndagusabye na même langage vestimentaire hari gihe Imana izo gukonvertisa ngo wambare peut-être utahura ukunda jeans ukaza kwambara jeans kugira uzobwira abantu ubutumwa par exemple hari n'igihe rero abantu batarashika muri dimension financière umaze gushikamwo urinda kuca bugufi buhoro buhoro bakumva ahandi uraba impressiona ugasanga ntibumviriza Yesu bumviriza uwo muntu ari impressiona ateye ubwoba kurusha le message bazaniye rero igikenewe sico tu dégages à l'extérieur nico tu dégages intérieurement kandi nukuri hari abantu benshi bashobora kuguhezagira baciye bugufi ndazi n'abantu nacira entre guillemets nacira urubanza ntiyo uyu muntu ntakuze mu gakiza ariko nicere ruhande nkamwumviriza Imana ikanyigisha rero igikenewe bene data
ni uguca bugufi gutahura icyo tutari deja hama uko iminsi igenda tuzoza turamenya icyo turi. Rero mugire umunsi mwiza cyane, Imana ibahezagire, mwongere mubandanye mudusengera kandi musengera n'abandi n'abumviriza izi audio mubasengere, mugire umunsi mwiza cyane cyangwa umugoroba mwiza. Amen.